ca ntangura rero ubusazi abagenzi twagendana dutangura kujana nabo ntangura kunywa ibintu vy'inzoga je ntigeze ngira mu buzima ntangura kuja mu bintu vyo kunywa inzoga ndanywa itabi ico gihe ndi kw'ishure turasangira urumogi n'abanyeshuri twigana ndagenda ntugurura umuziki ndatamba wahora ari chef wa groupe ariko aratamba turavuga ati wa muhungu rero karabati abantu bo muri groupe bwa wundi nuko vyari bigoye ko umuntu ashobora kunyegera ngo ambarire ngo asigure ngo rero isinga imana iki niki unsigurira ibintu nanje nzi sinari kugutahura sinari kukumva sinayumva aho vyohera noneho niwari kuza ahubwo nije naca ndamukomeza Shalom turabaramukije mwese mukurikiranye televiziyo ubugingo busagutse TV turabashimira kuntu mugenda mudukurikirana mubana natwe mu biganiro bitandukanye tugiye kubashikiriza ikiganiro c'intahe tugiye kwakira umutumire adasanzwe agiye kutuyagira ukuntu yahuye n'umwami Yesu n'ukuntu yagendanye nawe imbere yuko atubwira reka abanze atwidondore atubwire uwo ari we kaze. Shalom ku mazina yanje nitwa Dushime Christ Lelis nibaza ko ari uko yego. Okay, murakoze Lelis uratubwiye umwidondoro wanyu twagomba rero utubwire urugendo rwawe n'umwami Yesu utubwire n'ukuntu mwahuye kaze. Murakoze urugendo rwanje navuga ko twahuye n'umwami Yesu jewe sinavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe ariko bari abakirisu navuga ngo ndi wa mwana yakuriye muri Sunday school ngenda gusenga novuga nka kutime canke nka bitide nyene ngenda dimanche ngenda muri chorale samedi nkurira muri chorale y'abana twebwe iyo uvuye muri primaire waraja muri chorale y'abakuze umaze kuja secondaire ndagira ama etape yose ndava muri chorale y'abana ndaja muri chorale y'abakuze kugeza aho nyine wenyene wideside ukavuga ati cette fois sinzoguma muri chorale y'abana ndagiye muri chorale y'abakuze. Novuga ko muri iyo periode rero niho nari ntanguye gutahura mbega ndi mu bintu bimeze gute ibindimwe nibiki kwa ko novuga imbere yaho wabikora kuko nyene wari usanzwe babikureresheje genda gusenga dimanche genda muri chorale utagiye abavyeyi kwa ko twabi ruhande y'isengero bagaca kubaza mbega rero isikataje vyari ivyo maze kuja rero muri iyo chorale y'abakuze ndibuka ko twe dusa amasengesho hari amasengesho twagira kwa ko twagira ama repetition ari vendredi ndibuka ko hari muri 2017 niho nakiri umwami Yesu turi muri ayo masengesho umuntu wari karatwigisha arasigura ndumva ko finalement sinari nkijijwe nubwo nakora ivyo bikorwa vy'Imana vyose sinari nkijijwe ntama ndafata decision ntama ndakizwa. Novuga ngo aho ni urugendo rw'akiza kanje rwatanguriye. Uratubwiye ko wakuriye muri Sunday school novuga kuva mu buto bwawe warukijijwe none umaze kuja muri chorale ukumva ko bakakubwira ugatahura ko utigeze ukizwa mbega vyabandanije gute ni gute vyagenze inyuma y'ukumenya ko utarukijijwe nikihe kintu waciye ukora muri ico gihe? Novuga ngo inyuma y'uko namenye yuko ntari nkijijwe natanguye gufata ibintu au sérieux kwa ko bwa mbere nabikora kwa ko abavyeyi no bashavuza peut-être no shavuza abaturongoye mu makorale no shavuza nyene narumva ko umengo ntivyoshoboka hari bumva ibintu bivaye n'igihugu bikoze canke ubu birimwo bigera hano bigacika nyene bikaja mu maraso yawe ariko nyene nta mutima no kuvuga ngo nicari kuntwara kure yavyo canke naho nari gukora ikindi kintu nta kingera muri jewe nari mfise
navuga ati ndabikora kubera ko abandi babikora, sinzi igituma ndiko ndabikora. Ariko maze gukizwa haraje ikindi kintu muri jewe, ndumva ko nimba hari ikintu ndiko ndakora ndagikora kubw'umwami wanje, kubw'inyungu ziwanje, ndiko ndabikora kubw'agakiza. No kuvuga nararonse novuga ko naronse ikingera mu mutima, ndavuga ati bwa wundi vya bintu nuku vyategezwa kugenda gutya, ata muntu akubwiye ukibwira gusenga, ata muntu muri ko muracunganwa muri chorale ukibwira ko hari ibintu ndashobora gukora. Umva ko niyo ugiye gukora ikintu nyene, narumva ko bitandukanye n'ubwa mbere. Narumva hari ijwi rimbarira rinyagiriza, rimbarira ati kweki ikintu ugomba ugikore, rimpanura. Bigenda uko hama novuga yuko maze rero maze kubifataho serieux ivy'agakiza, niho natanguye kwitora bivaye nuko ngene mugenda murabana n'Imana. Ntangura kuguruka novuga amasanse, ntangura kumenya mbega nibiki nkwiye gushira ku mutima, nibiki nakwiye gushira ku mutima mw'ijambo ry'Imana, nkwiye gukuramwo iki naco mu vyo wansiguriye mbega niki. No kuvuga mpwemu yera yaremeza mu mutima wanje yuko iki kintu bavuze kirakuraba. Rero novuga ivyo gukizwa gose nagiye kubitahura maze gutangura gusohoka. Naciye nararonka abagenzi muri groupe biblique, umva ko nari namaze kuja muri supérieur, ukicarana n'umwana mwigana akakubwira ngo je nsengera hano, ugahurira muri chorale yo kw'ishure muri groupe biblique, ukahakuhurira n'abasengera mu yandi ma église bakakubwira je nsengera aha. Niho rero hagiye kuva yuko nagiye kuza muri Eglise CRG. Novuga rero hoho rero naraza vendredi, ntangura kwitora, niko nobivuga, ntangura kwitora bwa bundi hari ukuri kundi ntari bwamenye, hari ivyo ntari bwatahure. Ndumva ko by'ukuri nubwo nakijijwe hariho urundi rugezo nari nkeneye kugerako. Novuga inzira yanje y'agakiza rero biri serieux naho vyahereye. Novuga ngo hariho maze kuguruka amaso uko kuntu nahuriye muri groupe biblique n'abandi banyeshure, narumva ivyizegwa vyabo, narumva uko bo batahura ijambo ry'Imana, narumva yuko hari ibintu ntatahura nkeneye kumenya. Niho rero nagomba kuba interesse nabo, nkabaza eske usengera hehe, bakambara ati karibu turasenga umunsi uyu n'uyu mwisengerera nini. Hama ndatembera juste nko kuraba vyonyene, sanga rero bwa bundi ni koko hari ivyo ntaratahura. Niho natanguye rero kuguruka amaso, sanga bivaye na eglise nari ndimwo hari ivyizegwa novuga ngo bataha agaciro, ariko vyangombwa mu buzima ru Kristo, canke hariho ivyizegwa ngira ngo batashimikako, sinobasigurira bonyene ngo mvuge bo uko babitahura, ariko je mvuga uko je nabitahura. Hari ivyo aho nari ndi ko ndaja nasanga bitandukanye naho nari ndi, ariko mwe mu Imana akemezanya nanje mu mutima yuko ivyo ndiko ndumva nivyo vyo, hariho urundi rugezo nari nkwiye kugerako. Niho novuga ngo rero nagiye gutahura gose gusumba. Inzira nje y'agakiza ikomeza gutyo, ngira inzara n'inyota vyo kumenya Imana, ntangura kubaho mu buzima bwo gusohoka, bwo kumva ko agakiza mfise muri jewe nakwiye kukigungana, nkwiye kugapartage abandi. Haraba changement mu buzima bw'iwanje, kwishura aho niga haraboneka changement vraiment yuko haraba revival, ndahahurira n'abandi rero kw'ishuri twabitahura kumwe, turaba mu buzima bwa impact vraiment kw'ishure. Ndibuka ko hari ibintu vyahora bitera ivyo nahora mfitiye ubwoba kera, vyahora bitera aho niga kw'ishuri kujya mbere vy'amadayimoni niki, batangura kuduhamagara ati nimuze muje gusengera abandi. Turaba mu buzima vraiment bwa impact, turabona ko vya bintu sinakwirikiye
ikinyoma nakwirikiye ukuri, tukagira autorité ku mpwemu mbi, tukagira autorité mu bandi banyeshure, bagatinya Imana turi hagati muri bo, bakayubaha. Ego navuga ko ari ivyo. Okay. Aho wamaze novuga kushika indani, wamaze gutangura gukorana n'Imana mu bintu bitandukanye, muravyikangura ku ishure mwari mwigamwo ico gihe. Rero twagomba utubwire inyuma y'iryo kanguro wabandanije agakiza gute? Ni gute novuga wabandanije wavuye muri rya shengero aho rubamwo n'umunsi uri mu ishengero rishasha, mbega aho waje uva canke mu muryango bari bazi ko hari ishengero bari bagushizemo kugira ngo bakurere kuvukira umwana mutoyi, mbega vyagenze gute? Ni vyakugiriye intambamye canke ngo bitere ikibazo mu muryango canke aho wahora? Ikibazo shusho nicari kubura, kwa ko urazi bivaye n'imyaka umwana aba afise, hari igihe uvuga ikintu niyo kiba coroshe ntibapfe kugitahura. Ariko ndashima Imana muri iyo periode yuko mpinduye eglise muhira ntibabitahuye, barambara ivyo bintu ugiyemwo we n'ibiki, ubwo n'ubusazi. Inshuro nyinshi turabifa n'abavyeyi, novuga ngo inshuro zimwe bakambarira mvuye gusenga, bakambarira ntiwinjira muhira, ariko je nkabitrouva normal, nkavuga ati peut-être bazontahura umunsi umwe. Ndibuka ko hariho n'umwaka vyagiye gushika, maze umwaka wagiye guhera twinjiye mu hundi, vyagiye gushika muhira baranyirukanye, barambara yavaho, twe ibintu ntitubitahura, ntibavyumva. Kuko kurumva nabe n'iruhande yo ku rusengero, abapasiteri bagaca muhira, umuvyeyi wanje yabika imodoka ku rusengero, umva bakamuha amakuru, rero sintagisengera ngaha, kandi bakabibona ko vy'ukuri hari ikintu cahindutse, kuko ngene nahora natinga canke nahora nkoramwo ibintu, hari ivyahindutse. Ariko ndashima Imana ko muri iyo periode nyene yo kutantahura harabaye, bon sinobigaruka ko vyose, ko harabaye ukutumvikana hagati yanje n'abavyeyi, baranshwanira inshuro nyinshi, baravuga umwana wacu yasaze iki niki, kweka ariko yitwara gutya anya, kuko nyuma ntibabitahura. Ariko Imana mu kunshingira intahe, ndibuka umuvyeyi wanje yaragwaye, amaze kugwara aragwara ingwara bitari vyoroshe, aramara igihe kirekire kwa muganga, aho twese tumuhira twari twibaza yuko atazokira. Yagwaye insuffisance rénale, aramara igihe kwa muganga, bari bazi ko ari malaria, ariko baja kuyibona mu nyuma yaratanguye, novuga ngo yaratanguye kugaragaza amasinye yuko ariko aradusezera. Rero Imana mu kunshingira intahe muri iyo periode, je papa naramusengera, nkamubwira, nkamwizeza ati uzokira, nkatanga umutwaro mu bo dusengana, mumfashe kumusengera. Ndashimira abamama bo muri eglise wacu, ndababwira papa aragwaye, abo turi muri generation imwe nkababwira umuvyeyi wanje aragwaye. Ashaka kufa yavyuka, ntiyabura abantu nkabanga ahasanga bo ku rusengero baje kumuraba, bakagenda bamusengeye, kuko vraiment ntivyari vyoroshe. Rero igihe kimwe hora ndamusengera ntashe, igihe kimwe ngomba ntahe ndavyibagira kumusengera. Ndibuka ko yaciye atuma grand frère nsohotse ati muhamagare Lerisi, aca arambarira, Leri urashobora kugenda usengeye? Bwati vya bintu bwaho ndaravyizera, ndamusengera hama ndataha. Rero amaze gukira, bibandanyije yaratoye imitende, hama arakira. Ashitse muhira, ndibuka ikintu ca mbere yakoze, yaciye hamagara abari baje kujya umuntu abavuye kwa muganga, vraiment yaramaze igihe kinini, arabahamagaje ababwira ati hari ikintu kimwe nahora nankira Lerisi kuja gusenga, ndamusezeraniye yuko ntazosubira kumubuza kuja gusenga. Ndavuga ati
iyi ni intsinzi. Ariko nyene vyagiye guhinduka mu nyuma nyene amaze gukira mu nyuma nyene ntiyasubira kubitahura, ariko kutabitahura muri iyo periode yagiye kuyitahura je nanje maze gukura. Hariho amadecision nyene adashobora gufata kuri jewe bimujanye no kuja gusenga, sigaye nyene mumva uyu umuntu amaze gukura hari ibintu nyene uravuga gusa ntibiba bikiri nyene amategeko mubwira ati kora iki udakoze iki ndahagarika iki, kora iki utagikoze ndahagarika iki. Bibona kunyorohera kuza ndaja gusenga. Novuga ko rero ahanini ari uko Imana agira nshingira intaye muri iyo periode, mbona changement, mbona ihinduka muhira, aho habaye ikintu bavuga rero isibanza dusengere. Ndibuka hariho club nari ndimwo koko naritwara nk'umukiriso, bakavuga après duhejeje iyo club twari turimwo inama, akavuga ati rero iso ashobora kudusengera, ibintu nk'ivyo. Yego uratubwiye ko abavyeyi ubwa mbere ntibabitahura ivyo murimwo, ndetse ngira biranashiraho n'icuka kitari ciza hagati yawe n'abavyeyi. Mugabo ubu kiravuye mu nzira, abavyeyi barabitahuye basigaye bavuga ati rero isi dusengere, ndetse nawe ubigira umutwaro kumva ko gusengera umuryango ari nkenerwa. Nivyo uratubwiye ukuntu umuryango basigaye bavyemera, mu muryango basigaye bagutahura. None ubuzima bwawe bw'agakiza bwabandanije gute hamwe n'ikanguro? Mbega nta bibazo wagiye urahura navyo mu gakiza kawe kuva ico gihe gushika novuga uno munsi? Nikihe kintu wosangiza abandi bantu bako baradukurikirana kugira ngo vy'ukuri bumve ko muri ubuzima bw'agakiza, mbega mu gakiza nta ma challenges abaho umuntu ashobora cyane, nta bintu bishobora gucaho bishobora kumugerageza kumbure gusubira inyuma kugira iki, sinzi ibintu nk'ivyo. Sinzi ko woshobora kutubwira ugapartaja ku bariko baratwumviriza. Yego. Novuga yuko naho nari nkijijwe nkuko wonya vyaragiye guhinduka. Burya hanya agakiza ni kimwe mu biba bigize ubuzima bw'umuntu. Rero iyo vyose utabitwaye canke iyo vyose novuga ngo bitariko biratwarwa neza, hariho kimwe gishobora kubuza ikindi mu gihe hari ibitari bwakomere. Novuga rero jewe muri iyo periode yose nari nkijijwe narahuye n'ama challenge familiale. Murabizi ko mu mafamiye habaho ibibazo novuga ngo umuntu avukiramwo akabikuriramwo, bikagira impact, separation y'abavyeyi, uburyo buke peut-être, naho novuga ko twebwe ntabwo cari ikibazo c'uburyo canke c'iki, vyari ibibazo nyene novuga ngo vyo muhira. Rero je birangira kama efe, burya naho abantu muba muvukana musanga mutaba mufise umutima umwe mwese, mutakira ibintu co kimwe. Twe harabaye ingorane muhira nyinshi rero cane rero ziza bon novuga ngo zisibra jewe, novuga ko vyari ibitero vya satani. Jewe nari harabaye ikibazo cyatanguye maze guheza nevyeme. Jewe nari guhera mu buto bwanje nari umuntu nkunda ubuntu bwo kubrikora ibintu, nja mu tuntu dutandukanye. Rero nukungena umuntu aba yarakuze muri famille, kwako jewe ntabwo twakuranye na mama nyene, wasanga ndi dependa ko jewe nyene kugira ndahe batoya banje iki, ugasanga nyene hari ukungene nyene ndiko ndakora utuntu. Rero maze guheza nevyeme sinari nshaka kwiga ama enseignement général, narumva ko
ninaziga après nabona abandi bantu twakuranye muri quartier, umuntu agakura agaheza abambe ishure yize amaenseignement général, ugasanga nyene biragora ko novuga ngo yidebrouilla canke ashobora gukora ikintu avuga ati iki kintu nico jewe nize. Je mu gukura kwiwanje nari mfise impano nari mfise impano yo gucapa, rero maze kuba ndi muri siyaku y'abandi bo kuri eglise, hacazamwo ikintu ca informatique. Rero jewe ndasaba umuvyeyi, ndamubwira ati papa, jewe nta enseignement général nshaka kwiga, ndashaka kwiga technique, ndashaka kuja mu matechnique. Umuvyeyi wanje nawe yari umuntu novuga ngo yirirwa ku kazi ibintu vyo kuvuga ngo nyene abe interesse, we yavuga ati jewe ndabaronka ivyo murya, nkagenda nkapambana ku kazi, nkabaronkera ivyo mufungura, ibindi fata ivyo musanzwe muriko murajiramwo, canke novuga ngo imenye. Sinabuze minerval ndakurihira, sinabuze indya ndakugaburira, ibisigaye wowe fata inzira yiwawe, fata orientation yiwawe. Sishobora gusiba ku kazi ngo nje mu bintu vyiwawe. Ntigezwa gutonda, hama wewe bakoriyanse muri iki bandanye ico nyene. Rero ntitwabihurizako, tumaze kutabihurizako bica bijamwo rero ngo kwa kuntu wewe warahinduye cace, warahinduye ivyo ugira, ubu ndavuga ntunyumvira, urumva vyaramaze kuva vya bindi vyo kubona asengera ndamufasha gusenga. Kuno warusiga ushingirwa intahe mu muryango, ubu birahindutse. Novuga ko cari igicaniro, ubu niho ndiko ndabihayariza ko vyari ibicaniro vyarondera ko ntiga. Jewe muri ico gihe nararondeye pasteur, ndamubwira pasteur ibintu bimeze uku, hariho n'abandi bo muri eglise narondeye, ndabarondera ndababwira bimeze gutya na gutya anya bujyanya je muhira niba ariko barantahura mu bintu vyo kwishure iki niki. Ndibuka ko hariho umwaka nanarase muhira ndababwira je sishobora kuja kwiga scientifique, ntibikunda, ntezwe kubandanya muri ibi ndiko ndatahura. Haragira ahantu umuvyeyi aravuga okay, wewe ko kari ivyo wahisemwo, heba kw'ishure nta kundi. Ndahagarika ishure. Mbega naguciriye, mbega ivyo wari wahisemwo vyari biki? Bashaka kwiga scientifique, ariko wowe ivyo wari wahisemwo vyari biki? Jewe bumva bari banyoyanse muri scientifique. Muri 9e nararonse amanota meza kw'ishure, ndaronka amanota meza. Rero ma orientation baca banyorienta muri scientifique, banyoriense muri scientifique. Jewe nashaka kwiga art. Nta makuru jewe naravukiye hano i Bujumbura, sinarinzi ruguru, narinzi ngira ngo hari nko mu Rutana kubera ko ariyo papa yavuka. Sinarinzi naho nyine numva vyari vyende vyo kwamenya uko oya. Naravyumva ko hari ishure rindi ryigisha ariko mbajije abavyeyi bakambara ngo rirya shure ngo ugiye kugiga ngo nta diplome bazoguha, ngo ntaki, ngo uzoba ugiye kwiga imyuga, ngo kandi waratoye ko nkuru ibintu nk'ivyo nyene, no kumva ko ariko barakushiraho uburimbi kanaka. Ariko ndababwira jewe ndamaze kumva amakuru yuko baronka amadiplome. Basi nimba ivyo bidakunze mumfashe mundihireje nige informatique, ngo yaha weija muri scientifique ugomba kuja kwiga kuri amashuri twita amasoverome, uje kwiga kugira ngo uje bigufavorize kuja muri ivyo bintu vyawe wunguruzwe bitakugoye, vya bintu ya myanya ufate kuja gusenga bikorohere, nta madevoir muzoronka, nta ma interrogation nyene, nta surveillance yo kwishura. Ariko je ntebwo wari uwo mutima, wari umutima novuga ko rero n'icaha gicaniro cari kivyutse icambuza kwiga. Ariko turi ngaho onya, pastor ndamurondera ndamubwira ati pastor nashobora kumfasha gusenga. Pastor ndibuka ko hari ijambo yambari ririsi, jewe ndiko ndasenga ndabona ko hariho umurongo, hariho akarimbi kariko karashingwa cyangwa kashinzwe yuko kagomba kukubuza kwiga.
ati vya bintu rero birakomeye kuko muri uwo mwanya harabaye ibintu byinshi muhira turabishwanira rero isi ntashaka kuja kw'ishure umuvyeyi araza kuntukira kuri eglise ndibuka ico gihe nari mvuye muri matinale araza kuntukira kuri eglise we wananiye iki niki wahevye amashure ndambwira ati ahubwo siguheba ishure ahubwo wowe nturi kuranyumviriza ntumva uri kurumva ivyo ndashaka gufata ntubuze amahera yo kundihira minervare ndihira nigiye informatique ariko nyene novuga ko ntiyariwe vyari bicaniro vraiment vyariko nyene birambuza vyariko birastopa ko nogira ko ntobandanya amashuri nashaka rero kwiga informatique canke iki muri uwo mwanya hariho ishure hari ishure riri mu Kigobe ryitwa CFP bahatazira ku bashinwa nararonse ukungene nshobora kuja gusaba y'ishure jewe nyene nijanye nari umwana mutoya ndaja kwisabira ishure ndarironka nsanga n'ibibanza vyaruzuye bashaka tudana kuri CFP yo mu Nyakabiga batuzanye muri CFP yo mu Nyakabiga je ndabona ko ibintu bariko baratwigisha wapi kabisa nta evolution ntaki bariko batwigisha ibintu nyene ushobora gusanga hari ivyo nari maze kumenyera muri community nari ndimwe ku rusengero ndibuka ko pastor afise akamashini gatoya niho natanguye kugira ama recherche ntangure nyene twe muhira nta mashini twari dufise ko nyene ndakunda ibintu vya informatique ndaja muri community nyene yo ku rusengero babirimwo ndumva ko ndi intéressé ndi na passionné muri ivyo rero je ncana mbona ivyo ariko aratwigisha nza narampajije kubimenya ndabisuzugura kabisa ndabisuzugura ibintu ndimwo oya muga muri ico gihe cyose umva ko nari namaze kuja kw'ishure aho umuvyeyi yari yasuye kunkundira akanantwara no kw'ishure kuko ko niyo nzira yacamwo agiye ku kazi akanshikana kw'ishure nawe ndavuga ko wewe ntiyatahura ivyo nari ndimo wewe yavuga ati wewe ja kw'ishure gusa rero ivyo maze kujaho wonya ndabona ko ivyo bintu bidakunda vyo kubashinwa batuzanye aho mu Nyakabiga ko batwigisha ibintu bitabaho sinovuga ngo nibibaho ariko nyene ibintu nyene numva ko naho vyonshikana ni ibintu nawe wari usanzwe uzi mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ndavuga nti ko nsubiza inyuma kuko ndibuka ko ico gihe vraiment natondaga kandi ndinzi ntonda turi mu pratique yarama max navuga ati none kwandika kuri clavier gasanga na madevoir turiko turakora ngo gucomeka imashini ibintu kweri ndimwo wapi hama canumva ikigongo umushikiranganje yatanze coko abantu batabandanije umwaka bawurase bahuye n'ibibazo kanaka buzana impapuro zo kwa muganga niki canke buzana igituma batabandanije biga tubagire réintégration jenda ndavyandika hari umuntu narondeye aramfasha kwandika ikete ndaritwara ayo makusa yose nagenda jenyene ndasaba kubona kwiga ku ishure Igitega muri ETSA je ndavuga ati rero ko hari n'ibindi bibazo vyariko biripasa muhira ndavuga ati namaze kuruha mu mutwe vraiment namaze kuruha mu mutwe ndavuga Imana natanguye kuyikonda na mana kweki ushobora gupermeta ibintu nk'ibi vyose muhira bariko baranshwanira hariko harabibi nibi bariko baranyoblige kuheba gusenga eske noheba gusenga niho vyoba bikenewe niho noba ndiko ndagira impact niho ubuzima bwanje bukogenda neza nyene birabi ibintu nyene ndabona ko na persecution vraiment ari karahaba kwa ko namaze gufata ariko nyene sinari strong sinari nkomeye mu vyo gusenga birandestabiliza ndavuga manager fume ndonka basi ishure ahantu ngenda nje kure ya famille yanje Imana yantaye sindiko ndayumva nyene vya bintu vyose ndaja muri kawo vya bintu vyose kwa kuntu twagendana n'Imana kwa kuntu ayimenya kwa kuntu yabana nanje vyose ndavyibagira vraiment narimvira ko jewe mfise abavyeyi ntibabuza amahera ndiko ndaca muri ubu buzima ndiko ndaje kwironderera amashure nirirwa muri ministère de l'enseignement mu Kigobe
nirirwaho jenyene ndi umwana mutoya nironderera ibipapuro nironderera ushobora kumfasha kwegeza iyo dosiye imbere ndagerageza nyene utuntu twose dushoboka ariko Imana iramfasha ndarironka ishuri rya ETS Igitega ndarironka heze ukwezi kose kurenga abandi baramaze gutangura papa avuga ati nubundi kuronse ishure genda nta kibazo je sinarinzi Igitega nari umwana mutoya vra sinarinzi Igitega ndafata arampa amahera ntibanashikanye no kuri volcano hariya kuri Koteo je nyene ndifatisha imodoka yampaye amahera ndidugana ngo ngiye Igitega sinzi naho ico bambariye gusa bambariye ngo niwashika Igitega uraza kubaza ahantu hitwa Inyabutozi hama ugendeyo ndaduga Igitega ndi jenyene vraiment ntameze neza Imana avuga ati Imana nubu kandi urantaye sawa reka ngende nje mpotere no ma vacances sinzotaha nzokwigumira Igitega nzokwidebruya ndi umwana wo kumusaga jewe ni zijya igyandwi tumara ya vacances sinzobura vraiment jewe umuntu tuzatwara amenyanye nzora ari wiwe canke nzobi wiwe ndagenda Igitega kwishure ngeze Igitega umumotari nabajije ndamubwira ngo mwondangira mu Bututsi aca numva yuko aho hantu atahonzi ndibuka mu kunsaba amahera ansabye 5000 kuva muri ville gushika Nyabututsi nari minota navuga na 15 hagenda ni hafi gose aca nsaba 5000 rero kugira ngo anyereke yuko ari ahantu kure aca nzunguza hano inyuma ya Kristo aho turazunguruka nyene yarumva ko nahazi Imana mubabare aranshikana kwishure hama ndashika kwishure ndabandanya nubwo buzima rero nkishika umunsi wa mbere naragiye gusenga ndavyibuka sinenzi ko hariho groupe biblique sinenzi ko hari ibintu byo gusenga ariko naragiye gusenga isengesho rya nyuma ryo kubwira Imana kubera iki ibi bintu jewe binzanyemwo kubera iki uri kurancisha muri ubu buzima bwose size muhira bitameze neza kwa ko navuze ko je ntabwo twari twakuranye na mama size muhira bitameze neza aba petit friend abasize iki kwe kunzanye muri ubu buzima nabwo bwo kwishure ngenda ahantu muri terrain ya football shika nsenga ndafukama hasi ndarira ndasenga uwo munsi hari samedi nashitseho kwishuri samedi ndabigira ivyo dimanche mu gitondo bagomba baje gusenga hama bica bibanye iyo dimanche nyene iyo dimanche baratora umushefu wa groupe biblique batora umushefu wa groupe biblique babona ko kuna ariko ndasenga nuko kuna shenshika muri groupe biblique basonye muje gusenga muri internet murabibona abantu baciye iyo haragira umwanya wo kuja gusenga genda musenge babona uwo mwete nzananye kumbe ntibazi ko umutima wanje wamaze gusiba ndiko ndondera ahubwo aho muhungira baca ama groupe biblique baca baravuga ati reka dutore umuntu ashobora kudutwara muri groupe biblique umunsi wa mbere uwo munsi nyene ndahashitse baca barantora bantoye ngo ntware groupe biblique bivaye n'uburere nyene nari mfise muri eglise kungene umuntu aba yararezwe ijambo ry'Imana kungene urisigura kungene nyene navuga ngo ko kunene nakuriye muri Sunday school ijambo ry'Imana ndarizi nja muri eglise nsengeramwo ugasanga nyene hariho navuga bagage office iyo rero uriko urapartage n'abandi ubutumwa bakumva ko nyene hariho bagage kana kufise hariho kumenya kana kufise muri eglise wacu nari mvuye mu ishure rya missionnaire nari ndarimazemo igihe turiko turiga ijambo ry'Imana nyene hariho bagage nari mfise iyo periode ngwana n'ibintu bibiri guheba gusenga kuko urumva je nari ngiye mpunze kuko urumva nari ndushe mu mutima nari ngiye mpunze ibintu vyo gusenga nari ngiye mpunze ivyo muhira mfise ibibazo byinshi muri jewe bacha Mario ntwaye groupe biblique bica kibikindi kibazo kigira gatatu eske jewe nzokwikomporta gute ntwara groupe biblique bizogenda gute Imana iramfasha uwo mwaka wose urahera
groupe biblique ndayitwa induhishije vraiment nduhishije nari mushasha wari umutwaro kuri wari wewe umutwaro kuri jewe nshaka guheba gusenga ariko nkaba ndi umurongozi wa groupe biblique sindi bubiheba umwaka ukiri hagati ndavuga ati reka ninanate umwaka ni wahera nzoca ndabiheba ibi bintu biranduhishije cyangwa muri kompanyi y'abanyeshure batari beza nabo batasenga turagendana ico gihe natwara groupe biblique narabaha umwanya tukavugana nkumva ivyo barimwo je navuga ati je n'Imana yarampemukiye n'ubundi ndiko ndasenga iki niki mfise ivyo bibazo vyose mu mutwe no kwishuri ntivyagenda neza mu mwaka wa mbere warufitisha vimana nfitisha vimana kweka Imana yantaye kweka Imana iriko yanshira muri ibi bibazo no mwishure premier trimestre ntivyagenda neza mba muri nari nzi ko je ndi nagiye ku ishuri rero nzi mvuga ati ngiye kuruhuka basi ibintu vyo gusenga ndabihebe ndahunze cyasanga n'ivyo ku ishuri ngiye kurondera vyo gucapa siko biri shikira muri ivyo bibazo mu ishuri premier trimestre ntivyagenda neza nari mu mwede 50% ya ariko nyine sinaronka amanota meza nkuko bikenewe na deuxième trimestre biragenda uko ndavuga ati rero umwaka waje wohera nzoca niyitegemvye ndatwara groupe biblique mu mwaka wose umwaka rero wundi uheze nasubiye muhira ntashaka kuja ku rusengero ndavuga ati okay wa muvyeyi ngerageje gusubira inyuma gatoya muri iyo periode nari ngomba kuja kuduga igitego uwo mwaka nari nahevye je tante kunywa itabi je tante kunywa urumogi kugira ngo numve ko stress mfise zohera urumva ko sinakuranye n'umuvyeyi ndiko ndabitanta ariko nkavuga abantu dusengana bazombona je nahora mvuga ubutumwa nahora nja mwibarabara mu evangelisation nahora ndi mu bandi eske bazomba ndiko nkabikora nyene buke n'inyegeza kwako nari numva ndi muri depression y'ubwoba sifise onganyira sifise ondirira n'Imana ndiko numva umengo ntirikiranyitaba ntirikiranyumva hama ndavuga ati ninaje igitenga nzoca mpeba ku ishuri bacanshira muri ivyo vya groupe biblique rero bica bimera nk'ibingarukanye gato ya mwijambo gima ariko nayo mfise mission yo kubiheba rero nako ndavuga nga hano onya umwaka uheze mvuga ati okay ubu rero umwaka uraheze reka nzosubire ku ishuri naramenye mu mwaka wa mbere nca ndasubirayo subiyeyo ndavuga ati ubunya rero mafu ikibanzo n'umuti ca ntangura rero ubusazi abagenzi twagendana dutangura kujana nabo ntangura kunywa ibintu vy'inzoga je ntigeze ngira mu buzima ntangura kuja mu bintu vyo kunywa inzoga ndanywa itabi ico gihe ndi kw'ishure turasangira urumogi n'abanyeshure twigana ico gihe ndaheba groupe biblique nyene complètement jewe nari nsanzwe nkunda ibintu vyo gutamba musique ya mbere umva ukungene satani atari mwiza musique ya mbere itangurira umwaka ari ibintu vya musique muri antena nabagira ni jewe ntugurira umuziki profane muri profane ndagenda ntugurira umuziki ndatamba aho ari chef wa groupe biblique ariko aratamba turavuga ati wa muhungu rero karabati abantu bo muri groupe biblique bwawundi nuko batangura kusuzugura groupe biblique nibaza ko satani ico yarakeneye yarahejeje ku kirongo ndavuga rero busunzo so muri groupe biblique bazontoka n'ibindimwo birabishira kambandanye ibindimwo umwaka rero uwo mwaka sinamenya no kwishuri ndi mu bibazo vyo muhira ndi mu bibazo vyo gusenga ndi mu bibazo personnellement ndumva ko isi yose iriko iranzungurukako rero ntangwa kunywa urumogi muri ico gihe ntangwa kunywa itabi nibaza ko kuri eglise baramenye amakuru yuko bitakimeze neza vyari bigoye ko umuntu ashobora kunyegera ngo ambarire ngo asigure ngo rero isinga Imana iki niki usigurira ibintu nanje nzi sinari kugutahura sinari kukumva sinayumva aho vyohera noneho ni wari kuza ahubwo nije naca ndamukomeza je naca ndamwibutsa n'amajambo menshi ijambo y'Imana umva ko nari mu ishuri rya missionnaire hama nkarivamwo muri eglise narakugira ama evangelisation personnelle umva vyari bigoye ko ushobora kuza kumbarira ijambo ry'Imana umva nayo mfise ibintu vyinshi noharira n'Imana ntangura kuvuga ati vya bijya bintu n'ivyo abantu bigirisha iki niki rero ntandukana n'Imana complete muri ico gihe
niho novuga ngo naciye bijya bavuga ngo kugwa jewe sintaguye gusa ahubwo ngira nari naheze ndaheba imana ndanwa inzoga ntigeze ndanwa urumogi jewe nta bote y'Igitega nagiyemwo wari yaramenye nk'ijijwe atangura kunyitiranya Igitega avuga ati ni wawe nditwara tubona kijijwe ndanwa inzoga ndanwa urumogi ndi Gitega nibaza ko ata bote nimwe y'Igitega ntagiyemo nibaza ko nta kintu c'ikirori caba Igitega simbonekemo ndagira abagenzi benshi b'abavuye b'Igitega umva ndamenyekana Igitega nuko kuntu agira ibintu vyo gutamba iki mu maboate y'Igitega bakagira ni kuri vraiment nari nahejeje kuba igikoresho cha satani neza gikwiye kuri eglise ndazi baramenye yuko ndavuga ati no kuri eglise rero sinzonasubira ntashe mu vacances yari kwigira mu maboate kunwa inzoga ndi muri famille banwa inzoga y'abakatolika baguze icupa ati nanje munshiremwo bakansororera hasura kugaruka impore ya mpore yari yarabuze tutumvikana n'abavyeyi isubira kugaruka kubera ko ntakiri mu murongo novuga ngo cari gicaniro cari ko kirandondera kwa ko ntakiri mu murongo turahejeje gusura guhuza muhira turahuza biraba amahoro umwaka wa mbere umva ko nananiwe kwa ko nari muri ivyo bibazo umwaka niga mu wa kabiri umva ko nananiwe kuko nari muri ivyo bibazo igihe kabiri rero ngiye kunanirwa kwera ubuvuayo nimba ku ishuri naharara kenshi mu somene naharara ngira nka gatatu nkaza gukora ama examen naborewe naraye hanze y'ishure nkaza gukora ama test mu misi isanzwe naraye mborewe ku ishure ntibabimenye nagize abagenzi mu maboate bitameze neza umva ninjira kwa free asha abantu umuntu ari mu vyaha abanyavyaha baramenyana kabisa bakansororera nafise bikoroha nyene yuko novuga ko habura gato satani arotse ubuzima bwanje habura gato abutware nyene n'icaha ntari narakoze naciye ndagikora muri iyo periode ndagwa facilement nukumvuga ngo ndagwa complètement ndasubira ndacika nyene uwa satani nyene nico gihe nitejeje amatatuage nico gihe numva ko ndafata umwanya umuntu yari yaramenye Imana tango novuga ko naratutse Imana muri ico gihe umwe Paulo avuga ngo jewe ngo nabaye ubutuka Imana gusumvya abandi canke nabaye wacokoye Imana gusumvya nibaza ko nanje mu bacokoye Imana narimo narayigayishije vraiment narayigayishije bishoboka muri ico gihe rero ndaba novuga inyego yiharije ya satani kabisa ankoresha ico ashaka novuga angaraguza gati habura gato nyene ubuzima bwiwanje azoburangiza igihe kimwe kuba ko ndibuka ko naraje muhira jewe naratashe ndahura n'abandi bagenzi bo ngaha muri quartier wacu banwa urumogi banwa inzoga sanga hari inzoga zishasha zaje ngo za kike zande nibuka ko nkiva narayimanutse mvuye ku ishuri twarasangiye nabo dusangiye inzoga ndanwa ngeze gutaha muhira sinamenye nuko ngene natashe muhira sinafungura ndatera bijya tuvuga ngo ijava ndadahwa ku gitanda sinamenye ko unakudahwa nsinziriye gusa urumva nari mu muryango w'abantu banwa inzoga ivyo barabitahura kuko nabo vyarabashikira mutoya wanje niwe iryo joro yahagorewe amfata agira iki arantwara iruhande ya toilette ndarayo mu gitondo nzinduka mvomisa amaraso ziramberera nabi ndamara iminsi 2 ndyamye ndibuka ko hari na evenement bari bantumiyemwo ahantu nari naho sakaraka ko kuja kugira birananira kujayo merewe nabi vraiment merewe nabi ndiko ndavomisa amaraso ivyo birahera mu nyuma birasubira kandi ndaronka handi hantu tujya gusangira inzoga n'abandi bagenzi bisura biba nkuko nyene umva iratebe biba kamere yanje ndiye ntangura kuzunguruka amaboate nayo hani Bujumba nta boate hani Bujumbura ntagiye menyana n'abagenzi babirimwe uko nyene subi Gitega rero cyangwa ndandipira
uwumva n'umwaka wa kabiri nawe nyine sinawumenyemwo. Umwaka wa gatatu rero ca mvuga ati niho naciye mvuga ati ndahevye ishure, ibintu ndimwo nanje sindabizi, amashure yananiye, sinsenga, reka ndabihebe. Ngerageje rero kunyarutsa kugira ngo sindabarambire, naho ndabigumamwo ivyo vyo kutabanza Imana, vyo kwiyibagiza Imana niko novyita, vyo kwibagiza Imana ko yabanye nanje. Rero ndaja mu bibazo vyo ko nari ngomba mpebe ishure, hama bampanuye. Ndibuka ko naragarutse kuraba pasiteri wanje, garutse kumuraba ndamubwira ati pastor, jewe bimeze ukuntu akaca arambariye ati rero isubirayo kandi uzokwiga kandi uzomenya. Ndabishira ku mutima, bahanuye muri famiye bose, abagenzi, inshuti, abo tuzinanye, barahanura rero isubira kushina. Nababwira ati no, ntawe unkubita, ntawe unterura, ntawe untwarayo, ntawe unyigira, sisubirayo. Vyaheze nyene nahevye ishure, haheze 2 mois directeur wo kwishura arantelefona rero sikwe kutagaruka kw'ishure, kwa ko mu bintu vya sinari ndenza abandi, ariko nyene nari mfise ishaka mu bintu vya informatique. Narafasha abandi banyeshure kw'ishure aho niga, nyene narabafasha vraiment, nkafasha aba professeur ari ibintu vyihuta, nka participa mu vya informatique. Ishuri iragira reputation nziza, barampamagara rero garuka usubire wese, kandi hama ndagenda numviye abampanuye, ndasubira kw'ishure. Niyo mwaka rero naho nyene mu kumenyamwo nagiye mvuga ati reka ngende guta umwanya, ngira ngo nzomenya. Hama uwo mwaka ndawumenyamwo, ariko naho nyene sinasenga. Navuga rero ngerageje, skandale yagiye kuba mu nyuma. Navuga mpejeje ishure, ngeze muri année terminale, sinari nkisenga, sinasenga vraiment. Ntangazwa rero n'ubwo bwenge iyo bwaciye buva. Ngeze muri année terminale ndaronka amanota meza, abigisha baraza barambaza rero isi kweki watripuye, kweki wagize iki. Sifise umuntu ushobora kwiganira ati burya nagize ibibazo byo muri famille, nagize ibibazo yuko narahevye gusenga, nagize ibibazo numva nyine umutima wuzuye. Candagira ndamenye muri uwo mwaka wa année terminale ndamenye mfise n'amanota meza. Hama ndataha ndashira mu dread, umuvuyo rero akwiye umuvuyo akwiye, amahereni, amatatuwaje, amahereni mu maboite, mu mubare, ibintu nk'ivyo onya. Kugeza ngiye kuri diplome, barazwe kunyima diplome mfise amadrede kwishikwa ko hari sous convention catholique, nabo ntibavyemera, barambarira zimwe ndazimwe umunsi ndonka diplome. Ngoma nje gutwara diplome, barambarira aba directeur ati sindaguha diplome utakuye kizo drede. Baramanura ndi kw'ishure, nca ndazimwe naduze kw'ishure mfise amadrede, ngiye gutora diplome baca bazimwira kw'ishure nyene, camanoka atazumfise. Ndavuga ati vya bintu rero satani bwabo bundi niciye arondera. Maze kugaruka rero aho ubuzima bwanje bwagiye gusubira gufata intumbero, ku rusengero baratumiye. Naravuze ati reka niyazade nje gusenga kw'isengero. Baratumira rero uwigisha uwo munsi, bamutumiye niho jewe nasubiye kuja. Aravuga ngo je naho ndi muri ibi n'ibi, nahaswe kuyaka ubuzima incuro nyinshi, numva mwemu yarasubiye kuvyura muri jewe baro. Araduza amarira muri jewe, avuze ngo abashaka guhana. Niho munsi nasubiye kuja guhaguruka, mfata decision kandi yuko nsubira gusubira mu murongo w'Imana.